Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites, turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza uyu munsi: kuganza ibigeragezo. Aho dusoma mu Migani igice cya 24 ku murongo w'10. Niwa dendebukirwa ku munsi w'ivyago, inkomezi zawe zizoba zarinke. Nk'abakristo ntiducika intege mu gihe cyo kugeragezwa canke ivyago. Inkomezi zacu, ubushobozi bwacu n'ubwitonzi bidukomeza kuguma ku Mana. Si twebwe dufise ubushobozi bwo kwiyumvira canke gufata ingingo nkaho vyova muri twebwe, ariko ubushobozi bwacu buva ku Mana. Ntidutsindwa n'ivyago, ahubwo turatsinda. Dutsinda imiyaga yose y'ubuzima. Uri muri twebwe aruturi mu bisi. Turabimana, niyo mpamvu inkomezi zacu zituruka kuri yo. Mu cete cya kabiri cya Samweli igice cya 22 ku murongo wa 33 haravuga hati: Imana niyo buhungiro bwanje bukomeye, irongora umugororotsi mu nzira yayo. Niyo vyoba bigoye gute, Imana ni nkingi yacu n'inkomezi. Turashobora guhangana n'ikintu cyose kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Urazi noneho igituma utazokwigera utsindwa, usamburwa canke usumbwa, nuko wamuzi wowe uri muri wewe, kandi cyane cyane ukamenya kuri umugororotsi muri we. Uwo mutima wo kumenya iryo banga ugutera gutsinda vyose, ukaguma uri hejuru. Kubera iyo mpwemu yo kwizigira Imana no kumenya ububasha bwayo muri Kristo, wihagarara ko udakebuka mu gihe c'ibigeragezo, ubirenga ko n'ubwitonzi bw'Imana. Nuko rero utsinda indwara, amadayimoni n'urupfu. Nimusenge mwe mufise ukwizera ko kumvirwa. Ubuzima bwawe bushire ku rumuri rwo kwizigira ububasha bwa Kristo. Nta kintu na kimwe gishobora kugirira nabi. Nta shetani, intahe mbi canke akabonge kazogutera ubwoba, kuko uzikura umugororotsi. Iri jwi ryo kwizera rikugira ushoboye kugenda ku dukoko tw'umutima mubi n'ububasha bw'umwasi wose. Uzi neza ko atana kimwe kizogushikako. Wirira ibibazo nk'urya umukate. Haleluya. Turaje mu gice cya kabiri arico isengesho. Data mwiza, urakoze kuntunganya nk'umugororotsi no kumubutinyutsi buva kuri mpwemu yera. Uri inkomezi zanje kandi ntegeka ubuzima nk'uko bugenda kubw'ububasha bwo kugororoka. Amajambo yanje yuzuye inkomezi kandi ibikorwa vyanje vyuzuyemwo ubuntu. Ndagenda ntatinya na gato, ngendera mu bubasha no kwizigira kw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe fise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya. Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.